icivugo ndi inkingi y'imbona kazoza ubumwe ubumenyi impano zanje ningabire ku gihugu nashinzwe kubishira muri dese nerekana forme y'igihugu cyacu cy'u Burundi ikarata y'igihugu cyacu cy'u Burundi nerekana ibiganza bibiri bidasa kimwe kirabura ikindi cyera zerekana ko tudashobora guha agaciro ibidutandukanya ahubwo dufate uburundi twese hamwe canongera nerekana abantu babiri bariko barakwega umugozi abandi burira bisigura ko bariko barakwega abandi bariko dushigikirane mu gukwegana tujana mu iterambere ryaterambere niryo nerekanye kuri dese ngaha twashitse muri bwa Burundi buteye imbere ngaha tubona ama hopitale ama etage ama ekole ama industrie ama train twashitse kuco twifuza twarondereye ivyo byose ntibishoboka atabumwe buhari niyo mpamvu twariko turaduka ku mugozi twese dushikire rimwe murakoze erekana igihe c'amagorwa uburundi bwari burimo ishaka bicerekana twamaze gushika kumubona kazoza uyu mwana ahagarariye gwaruka afise itoroshi ariyo mbona kazoza n'ubumwe tuzokwishimiza ko dushike kumbona kazoza igicapo ca kabiri cerekana twamaze gushika kumbona kazoza aho abantu bazoba bariko baranezererwa ivyimburwa twimbuye twishimikije imbona kazoza twahereye kuva kera tugenderako mugezi dufise amazu manini manini amashure meza meza ego n'ibitaro vyiza murakoze nitwa Iyamuremye Jackson nacafye ibicapo bibiri murabibona hano hariho igisagara n'ikindi nerekanye abantu ivyo bariko barakora aha nanditse inkingi z'imbona kazoza 2040 igihugu cifashe ico gihugu cifashe twogishikago gute nivyo nagerageje hano umwene gihugu ishusho ya mbere agerageza gukora uko ashoboye kose atakazi na kamwe yanenye hama akiteza imbere ishusho ya kabiri ntitwoshika ku gihugu cifashe ari uko tukibonye abantu uteye umurima bakawiba canke bagakoresha kwiba ivy'abandi batamenyereye kwikorera igicapo ca gatatu nuko ubutungane bwoza burashikira uwari we wese bataravye muto na mukuru nivyo nagerageze gukora hama igicapo ca gatanu hariya nuko nta muntu yogera igihugu cifashe akiba mu nzu ya nyakatsi ategezwa guhinduka akazogera mu iterambere yaramaze gutera imbere igicapo ca gatandatu nagerageze gucapa ishure riko n'abana byose bihera mu ishure n'amashure azoha ubumenyi abana bagatuma baba indongozi nziza tukaronka abadoktori beza tutakija kurondera abadoktori hanze ngo baze kutuvura ino mu gihugu cacu niho tuzokwifuza murakoze ubwa mbere turakengurukiye Imana yatuzigamye uhereye mu gatondo turashimiye diaspora ndundi yatwizeye ngo tubabere ijisho n'ugutwi mbere n'amaso ku bikorwa vy'iteka muhejeje kurangura mu vy'ukuri kumutubona hano jewe ndi umushitsi twese turabashitsi kandi twagiriwe Imana mustanteri wanyu twari kumwe hano twizera rero ko vyatugoye cyane kubabanguranya uko mwese mwakoze ibintu vy'amateka ndabasabe mwikomera amashi ariko barayamaze ngo hama hariho uwa mbere kabaho n'uwa kabiri kabaho n'uwa gatatu ariko abo bose basa n'abangana muti none mwisunze iki nk'uko abatunganije ibi bikorwa bari bateguye imbere ivyo tuma dushobora gukora igikorwa badutumye mwumva hako atari twebwe twicaye ngo dushireho amakriteri babikoze imbere bwa mbere twarukuraba ko muri buri gisata vy'ukuri mwatahura neza
icivugo c'ibi bikorwa, ico cari ku manota 20. kandi cya kabiri kwari ukuraba ko harimwo akabirya, cyo bise originalite canke innovation. Ico naco cari ku manota 20. Icya gatatu kwari ukuraba ko bashoboye kwandika canke gushikiriza neza ivyo uriko uratanga. Aho vyavana n'igisata, hari aho cari ku manota 10 canke 15. Ubugira kane yari inyifato y'ubuhiganwa igihe mwashikiriza ivyifuzo vyanyu, ico cari ku manota 20. Icya gatanu arico nyamukuru kwari ukuraba ko message uri kuratanga isigura neza, utanga message ijanye no kumva no gushira mu ngiro imbonoka zoza y'igihugu cy'u Burundi. Aho hari ku manota 30, kuvuga ko mwahiganywe ku manota 100. Ariko hagati aho hariho ibindi twakoreyeko, ni nk'abashoboye kunyuranya bagahiganwa mu mugwi bigaragara ko bidahuye n'umugwi yahiganyemo, icyo mu gifaransa bita hors sujet. Hariho kandi cyane cyane cyagaragaye mu byo gucapa, twabonye ko abahiganywe batashoboye gukora mu makondisiyo amwe. Hamwe hari abakoze bacapa n'impapuro n'ibikoresho byo kudesa, hakaba hari uwakoresheje imashini nyabwonko. Abo bantu ntawo hava bevariwa kumwe uko ntibakoze mu makondisiyo amwe. Tugasaba abatunganije igikorwa mu ntumbero yo gushigikira umwe yahiganwa akoresheje imashini nyabwonko kuzokwiga ikibazo ciwe kugira ngo aronke agashimwe nk'uwahiganywe akoresheje ubuhinga digitalisation igihugu kiriko kirashira imbere. Ivyo bikumvikana ko tutafashe ikarata yiwe ngo yiganwe n'ayandi makarata. Munkundiye nyakubahwa buramatari, tubashikirize ingene batatu ba mbere baronka ubushimwe kuri buri gisata. Duhere mbere kubahiganywe badeza. Igicapo ca gatatu, uwabaye uwa gatatu, je nibaza ko yamaze kwiyumva, ntawibaza ko ari uwa gatatu, Ezekiel Minani. Wow, applaudissez à Ezekiel Minani, tumukomera amashyi menshi. Yasavye igicapo cerekana abarundi mu budasa bwabo bafatanya amaboko. Yerekanye abarundi bari ku mugozi umwe bubaka igihugu kugeza bashitse ku mbonoka zoza. Uwo akaba agira gatatu. Murakoze cyane. Ugira kabiri ni Bertin Harerimana. Bertin Harerimana. Wow, tumukomera amashyi Bertin Harerimana. Bertin yegera hano imbere. Bertin yaducapiye igicapo cy'umurundi ari mu nzu ya nyakatsi, mugabo kubera imbonoka zoza ageze muri gratte-ciel. Mukomere amashyi cyane. Hageze wa mbere ni Jackson Iyamuremye. Félicitations à Jackson. Félicitations.
Jackson Iyamuremye yabikoze mu mwanya mwiza kandi yaduhaye igicapo kirimwo insiguro uburyo n'uwoseruka yobona neza message yatanze yerekanye ibikorwa bitandukanye abo tubasabe mu bakomera amashi cyane. Igisata kigira kabiri ni indirimbo abahiganywe mu kuririmba wari umuce munini utari woroshe kubanguranya kuko bose bari bafite ama message batanga wa gatatu muri batatu ba mbere akaba ari Ayubu Ephraim. Félicitations à Ayubu Ephraim. Ayubu Ephraim wa gatatu amanota 72 n'ibice 8. Amashyi menshi kuri FM, benshi bamuzi ku izina Utujede. Uwa kabiri Ndayikeza Odas. Wow, félicitations à Amanota Ndayikeza. 76 n'ibice 6. Odas Ndayikeza yegera hano imbere. Odas Ndayikeza. amashyi menshi Amashyi menshi kwa Niyokwizera Odas. Ndayikeza Odas nivyo. Okay. Uwa mbere Diane Wow. Ego. Barundi mwese barundi kati muze tuje hamwe twubake Uburundi bw'ejo dufatiye ku mico n'akaranga by'Uburundi. Uburundi bwifashe mu bihumbi 2040 kandi buzoba buteye imbere mu bihumbi 2060. Barundi tuvire hasi rimwe twubake Uburundi bw'ejo abasokuru bacu badusigiye tubuzigame tububungabunge kuko yemwe atamunyamahanga zo kubaka kiretse twebwe nyene twaburazwe. Tuvire hasi rimwe twiyubakire igihugu cacu amabarabara meza dusukure yemwe ibisagara inyubako nziza z'akarorero twishimikije ubumwe n'ubumenyi n'impano duteze imbere ibibanza by'amaratiro amakungu yose ahorumbira mu Burundi. Duteze imbere uburimyi n'ubworozi dutere imbere ku mutima no ku mubiri umunwa wose uronka icyo ufungura umufuko wose uronka amafaranga. Abenegihugu duhamagariwe kutabasiga bibazwa mu kubyara ku rugero kuko nabyo bituma dusubira inyuma. Twese tuje hamwe dukorane umwete kandi tuje inama n'ingingo guhindura ingendo n'inyifato mu Burundi mu kugarukira indero nziza mu kwaruka. Twubaka Uburundi bwacu mu gutanga amakori n'amatagisi turwanya indandazwa zo mu kinyegero turwanye abakaboko basesagura itunga ry'igihugu. Ivyo vyose nitwabikora bizodushikana ku Burundi buteye imbere mu bihumbi 2060. Murakoze. Neza cyane ikibazo aragikwiriye.
aratangaye nawe nyene ubwiwe navyo yari yiteze. Umunezero ni mwinshi uvanze n'amarira. Wawureke ndabasaba tubakomera amashyi menshi no mumama cyane yatanze message nziza. Ni Diane nde twibutse neza gikirundi. bacashe ntitwavuze amanota yabo. Minani Ezekiel yarose 71, Bertin Harerimana 75, Jackson Yamuremye 80. Abahiganywe nyakubahwa Amatari mu gisata cyo gutwenga twasanze abanyabuhumuza batazosaza barafise abantu bo kubatwenza. Uwa gatatu akaba ari Nduwimana JP Nduwimana JP ku kibanza cya gatatu, mu kibanza cya gatatu n'amanota 52.8. amashyi menshi kuri uno musore. Niba undi yazanye impene iryo mpene ngira ngo ahirarira igiye vrema yagize ubwoba. Biraboneka ko yitanze guclear akazana impene akemera akayikorera kameme. Ikibazo yaragikwiriye. Uwa mbere none mwibaza ko ari kumwe n'abanyakubahwa. Aho ubona impano n'ikindi kintu raba zitumye ahagararana na nyakubahwa. Utora intara n'utora diaspora mu gihugu aronse ifoto amashyi kuri uno musore wacu. arabikwiriye mwabonye jiri yacu kitabesha. amashyi menshi kuri perezida wa jiri. Ego bagiye ku gisata cy'ivyese. Uwa gatatu Dushime Nadine. ego niba wundi yavuga igifaransa cyane umva umuntu wanje ari inyuma ati uwo mushinwa n'uwahe. Ego biraboneka ko bwawe muhumuza mufise impano. Atahukanye amafaranga umuliyoni ku kibanza cya gatatu. Mumuha amashyi menshi. Ego tumukomera amashyi menshi Emmanuel yari yaryohewe cyane avuga ati rujya romperope ndarucakira gute. Yari yibagiye no kuramutsa. Umunezero ni wose. Basi ibintu biraryoshe. Uwa mbere ku kibazo cya mbere ni Nkuruziza Alexandrine n'amajwi y'amanota 82. Wow. Félicitations sister. Kandi courage. Applaudissez à elle, tout le monde la machine, s'il vous plaît. Murakoze cyane. Tujye ku gice cy'abahiganywe mu buryo bw'udukino. Uwa gatatu Irankunda Fabrice n'amanota 70.8. Irankunda Fabrice. Amashyi menshi kuri uno musore wacu. Nk'uko bigaragara ibintu ni byiza cyane. Birabasaba ko mu edition ikurikira mutegerezwa kubimenya kare mukiyandikisha, sibyo none?
nibaza ko ari inde wa wundi Krebe Chiragache. Chiragache. Krebe. Wow, ku kibazo cya mbere Chiragache Club amashimwe N'amanota 77 n'ibice bitanu. aje n'umunezero mwinshi aje ariruka wa félicitations amashyi menshi kuri we s'il vous plaît quand même ebasha tumukomera amashyi ikibazo cya mbere bisaba gukora cyane Wa gatatu bari hagufi bakinye bari kumwe nawe nyene baprofita agafoto hagati y'abanyakubahwa bakoranye ari batatu ko nyene uturiho ni dutatu kweli nutwenga ayayahe wa mubirwa ndabira wa mubingwa basha washureka nawe usabe tubakomera amashyi menshi murakoze abonetse yoshika hano akakira agashimwe kiwe abana b'ubuhumuza ntibiba niyo baje mu zina atari rwiwe aya niwe félicitations Fabrice amashyi menshi kuri président de la jury murakoze rero gikorwa mwari mwasumye nahagisoze jewe numva twobikomera amashyi menshi cyane turakengurutse cyane kandi ubwa mbere twari twakengurutse bikiri mu majambo ariko ntitwari bwabone yuko imvugo ijana n'ingiro ubu rero dukengurutse ibyo tubonye nagira ngo rero subire nsabe mwebwe muri ngaha dushimire aba bantu bacu bakoze iki gikorwa hanyuma mwebwe namwe mwagerageje kuronka ubushimwe ubwo bushimwe mwarose mugende mububyaze umusaruro sibyo mugende mububyaze umusaruro kugira ngo nejo bundi n'ikindi gihe muzokwame mwivuga yuko mwabaye inkingi z'imbonakazoza bice bibabera umushinge wo kubandanya mugira ibikorwa bijanye n'imbonakazoza turabakengurukiye cyane kandi mubandanye mukora mudakorwa imbere n'inyuma imana ibahezagire